Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Ariko nagira ndakubwire ngo ni waburondera ukarondera gutahura ukarondera guhishurirwa Imana ukayironderana n'umwete wawe wose, niyo bwenge nukuri uzoburonka. Imana ishimwe cyane rwose. Ikigira gatatu, ubu bwenge bufise inyungu. Subiye inyuma gato, mu majambo y'Imana twigishijwe ko kuwa itariki 2 ubu bwenge turondera, ubu bwenge turiko turavuga ni ubwenge bugororotse, ni ubwenge butunganye, ni ubwenge bwiza bw'Imana. Haleluya. Ariko nitiko tuvuga ubwenge bumwe ijambo ry'Imana muri Yakobo buvuga ngo ni ubwenge bw'isi, ni ubwenge bw'abantu, ni ubwenge bw'abadayimoni. Ubwenge burondera kugira ngo butegure icyiza ikibibambe bugishitse, ubwo si bwo bwenge turiko turavuga, kuko ubwo ni ubw'abadayimoni. Ubwenge bwo kugira ngo umuntu agire ashobora gushika ku bihambaye hanyuma agenda akandagira abandi, ubwo ni ubwenge bw'abadayimoni. Ariko twebwe turiko turondera ubwenge bwa Kristo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Igihe cya gatatu rero, inyungu za bwenge. Hano ku murongo w'10 n'uw'11, hano mu gice c'8, umurongo w'10 n'uw'11 havuga ngo mwakire inyigisho zanje si nk'ifeza, mwakire no kumenya kurusha izahabu z'indobano, kuko ubwenge buruta utubuyenge twitwa maricane, kandi mu bintu bihimbara byose nta gihwanye nabo. Ku murongo wa 18 acavuga ngo itunga n'icyubahiro biri wanje, n'ubutunzi buramba be n'ubugororotsi, imbuto namye zirusha izahabu bwiza, mbere naho zoba izahabu zitari mu inkamba, n'ivyibugwa byanje biruta ifeza z'indobanurwa, ngendera mu mayira y'ubugororotsi no hagati mu nzira y'imanza ziroranye, kugira ngo bankunda ndabahe kuragwa itunga, kandi kugira ngo nuzuze ibigega byabo. Ubu bwenge bwiza bw'Imana turiko turavuga, haleluya, burusha agaciro amafeza, burusha agaciro inzahabu, kuko ibyo abandi barondera baciye mu nzira z'ibyaha, ubu bwenge burabitanga buciye mu kugororoka. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ubu bwenge bw'Imana turiko turavuga sikigoye ku Mana kugira ngo ikwibira akabanga k'ikintu kimwe uyu munsi. Uyu munsi ubuzima bwawe kubijanye n'imibereho, ubuzima bwawe uco harugwa mu batunzi. Kare natanze akarorero mvuga ku muntu yakoze ikintu bita Facebook. Navuze kare ndi n'ubu ntiwobura ngaho abariko baramushorera, abo Facebook yabo yakije. Turi kumwe neza? Igihe cyose wakije Facebook, hariho umugabo umwe uba uri kurinjiriza, uri hano Ngozi, nawe n'umunyamerika, nta naho muzopfa mumenyaniye, ntarigera aza kukubwira ngo shorera. Turi kumwe neza? Mugabo kubera ko yironkeye ubwenge agakora akantu yiyicariye ahantu, yiyicariye mu nzu ahantu, ngo igihe ayitangura hari mu 2004 ari umunyeshuri yiga muri kaminuza, yicaye mu cyumba y'abamwe n'abandi bagenzi biwe babiri, batangura aka application bicaye ku mashini. Urabyumva? Uyu munsi ari mu batunzi ba mbere ku isi, kubera ko turiko turamushorera twese rero. No ngaha nyene turiko hari abariko baramushorera pe. Turi kumwe? Kandi icyo kintu nta n'uwo kijya guhaga,
Yeka kweli mugabo sinzi ubumara burimo, ariko icyo bikoze kaboneka nyine ko hagiye mw'ubwenge. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Kandi icyo gihe agikora yari umuntu atazwi. Mugabo uyu munsi bavuze abatunzi ba mbere batanu abarimo. Uyu munsi ashobora kugaburira igihugu cy'u Burundi iminsi ntazi. Abarundi miliyoni 12 ku muntu afise amamiliyari 70 z'amadolari. Rero byose yotugaburira iminsi itari mike pe. Atanu ngari karakora. Ku ngodo ku umufuko w'umugabo umwe. Ibisabye ndiko ndahagarara ko mugabo ndiko ndahagarara ko reke kintu kivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo biyiriza ubusa bakirirwa bakora bagacurika y'umutwe, mugabo ngo abo uhora hagomba abo uhora hakunda abagaburirira niyo bari mu itiro. Negenda kubwire ngo ubwenge bw'Imana turiko turasaba so kugira ngo tugwize ubutunzi, sivyo ndiko ndabivugira kugira ngo noneho bitwe umutunzi karuka ruhebwa nawe oya, mugabo ndiko ndashaka kukwereka ngo ubu bwenge bw'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo burusha agaciro amafeza n'inzahabu, kuko ifeza n'inzahabu naho wobironka babikurundiye ngaho woye udafise ubwenge bwo kubikoresha wobijya bigahera. Mugabo Imana irashaka kuguha ubwenge a partir y'ubusa, ugahera ku busa ugacika ubukomeye. Murambona abantu nabo bantu b'Imana, haleluya, akaza akakubwira wamubaza ati none mu by'ukuri icyo ukeneye ni iki? Nimpa turi kumwe cyangwa naho avuga ati je noronka ahantu nibera, urabyumva kumbure atandukanye n'iwacu kubera ko iwacu turakenye, noronka ahantu nibera hari iki? Hari byose. Turi kumwe mugabo ibyo byose aho kugira umutima wo kuvuga ngo ndashaka Imana n'ubwenge kugira ngo bya bindi byose abandi baronka jewe nanjye ndabyironkere, ashaka aho bigize nte birunze agende yicare ajye nk'iki nk'akabeba. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo uyu munsi ubu bwenge turiko turavuga wo burondera ukabusaba Imana ishimwe cyane. Muri Yakobo mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 5 havuga ngo ukenye ubwenge nabusabe, ukenye ubwenge nabusabe ngo itanga. Reka twasome sinapenda hapa kaza nabi. Yakobo 1 mu gice cyaho cya mbere Yakobo 1:5 havuga ngo ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenye ubwenge nabusabe Imana igabira bose atakinuke, Imana ishimwe, idaterana imiragwe azobuhabwa. Nagenda kubwire ngo ubwenge n'umutahe ukomeye wo muri ubu buzima. Ubwenge n'umutahe ushobora guhindura ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ugwaruka rwinshi uyu munsi iyo muvuganye ingorane rufise n'ubushomeri, guheza amashuri nta kazi kaboneka. Yesu adufashe cyane. Wamubaza ukamaza ati none kwakaza takahari ni giki wumva ukeneye kugira ngo ushobore kurondera ingene wo kwigwana? Atatangwa kukubwira ngo umutahe wiki amafaranga, akakubwira ngo ntibikundire ga nta mafaranga mfise. Wamubaza ati none amafaranga ukeneye nanga? Nkeneye miliyoni 10. Umuntu akeneye miliyoni 10 atarigera ashobora no gukoresha ibihumbi 100. Azoyakoresha iki? Wamubaza ati ufise umugambi nyabaki?
acavuga ngo no yaronka nibaza ko nota ntabwo kudandaza amayinite. Ushaka kudandaza amayinite uhereye ku miliyoni 10. Yesu adufashe cyane. Nagenda kubwire ngo umutahe wa mbere ni ukuronka ubwenge kugira ngo umenye ugire indoto, umenye icyo kirane, icyo hindura ubuzima bwawe, icyo wokora. Imana ishimwe cyane. Uwo ni wo mutahe wa mbere ukeneye. Uwo ni wo mutahe wa mbere ukeneye. Yesu adufashe cyane. Ikindi aha muri aya majambo twabonye ngo niwe aha kuganza ubwenge, niwe aha kuganza abami, agashoboza n'abaganwa. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 14 havuga ngo inama nziza ni yanje, bo n'ubwenge bushitse, ni jewe kumenya ndi n'inkomezi, ni jewe nk'abami kuganza n'abacamanza gushinga iziroranye. Imana ishimwe. Ni jewe nk'abaganza kuganza n'abaganwa, eka mbere n'abacamanza bose bo mu isi. Ubugenge turabukeneye. Ubugenge nibwo bushoboza umuntu kumenya ibibereye no kuroranya ibikwiriye. Ubugenge nibwo bushoboza umuntu kumenya icyo akwiye gukora mu mwanya kanaka. Ubugenge nibwo bushoboza abami gushobora gutwara neza. Ubugenge nibwo bushoboza umuntu gushobora gutunganya neza iby'urugo rwiwe. Ubugenge nibwo bushoboza umwungere gutunganya ishengero. Ubugenge nibwo bushoboza umurongozi kanaka mu gikorwa yizigiwemo gushobora kukitunganya neza kikagenda neza. Yesu ashimwe cyane. Ubugenge nibwo bushoboza abacamanza guca imanza zibereye batahengamye. Ubugenge bw'Imana turabukeneye yewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Navuze kare ni iyi si ikomeza kubona ikigoye kubamo, na cyane cyane ikomeza kubera iyigoye ku bantu bagomba kugororoka, ku bantu bagomba kugendana n'Imana. Uyu munsi umuntu w'Imana agenda gusaba akazi, byose yakwigije, ikibazo yagitoye, mugabo bagaca bamutelefona bakamubwira ngo uzotanga imishahara ingana. Uyu munsi umudamu yizigiye Imana, yasenze, yakoze ikibazo, noneho bakamuhamagara, bose bagaca bamubwira ngo turabanza kujana mu ihoteli. Iyi si itera ikomeza kuba igoye kubamwo kugendana n'Imana. Mugabo nagenda kubwire ngo hari ubwenge Imana itanga. Haleluya. Tukaba bandi mu bansi. Muri Zaburi ya 23 uwo yanditse yavuze ngo arangaburira imbere y'amaso y'abasi banje nkarya gahaga. Imana ishimwe cyane. Nagenda kubwire ngo ubugenge Imana iduha iradushoboza kurira ku meza imbere y'abasi bacu batabishaka. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Nagira ndangirize ku karorero, turangirize ku karorero ko umuntu yagendanye n'ubwenge, ko umuntu yarondeye ubwenge bw'Imana hanyuma Imana ikamukoresha. Yesu ahabwe icyubahiro. Dusome mu gitabo cy'umuntu w'Imana Nehemiya. Haleluya. Nehemiya yari uvugishwa n'Imana. Muri Nehemiya ntiwasanga ngo Imana yabwiye cyangwa ngo ijambo ry'Uhoraho rinzako cyangwa ngo Imana inyereka cyangwa ngo Imana irandugana kuri aka gasozi. Mugabo yabaye umuntu yakoze ibintu bikomeye. Mu gihe ciwe yari
yari mu bajanywe inyagano igihe umwami w'i Babuloni yatera i Yerusalemu agatera i Buyuda, maze noneho agatwara abantu b'i Buyuda akabatwara nk'inyagano. Uyu muntu Nehemiya agiye ari Babuloni agirirwa neza n'Imana, maze noneho aba ukora ibwami, ngo yari umukevyi w'umwami yahereza igiturire, inzoga, vino umwami. Niwe yari umuserva, yari umuserveur w'umwami. Hanyuma umunsi umwe birumvikana ko ntaco yarabuze, siko none kuko urumva hajya umuntu nyene akora mu rugo mu nzu y'umuntu, burya bajya abantu nabo kubahwa kuko tugira ibyo badusigarijeko, sibyo none ni wabanza kubyumviriza. Ntacyo yarabuze, turi kumwe. Uyu muntu noneho ngo yumva inkuru z'iwabo, yumva inkuru zivuye iwabo zivuga ingene igisagara cy'i Yerusalemu inyuma y'imyaka gisambuwe, yumva ingene icyo gisagara gipfuye ari umusaka, ingene n'ubu kitarubakwa, ingene n'ubu abakikuje icyo gisagara birirwa baratwenga amasigarira yabo, bavuga ngo esigare icyo gisagara cyari cyiza, none uyu munsi hasigaye yataha imbwebwe, hasigaye yataha impyisi, hasigaye yataha imbwa n'utuyabo. Ivyo bintu yumva biramuriye mu mutima, ivyo bintu yumva birababaje umutima wiwe, kumva iwabo hasigaye hari akamaramaza kangana gutyo. Uyu munsi, haleluya, uyu munsi hari ibyo tubona mu miryango, hari ibyo tubona ku kazi, hari ibyo tubona mu kibano, tukabona ingene ibintu bimeze nabi, ingene ibintu bitera biba bibi, hanyuma bikatubabaza, tukumva ivyo bintu siko byabwirizwa kumera. Umuryango wawe ukabona ingene uri mu ntambara z'urutavanako, rw'ibyaha bigenda byisubiriza, rw'impfu zigenda zisubiriza n'ibindi. Hanyuma ivyo bintu mu gihe bikubayeko, mu gihe ubibonye, haleluya, Nehemiya abyumvise ntiyarekeye aho. Niho ngomba ko tuja rero aha mu gice cya mbere ku murongo wa 4 havuga ngo, nuko maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira, mara iminsi mbabaye nisonzesha, nsengera imbere y'Imana nyenijuru. Nehemiya abyumvise yaricaye ararira, araganya, araboroga, mugabo wewe ntiyahereje kukurira, ntiyahereje kukwidoga, yidoga avuga ngo ntacyo tuzopfa tuvuyemo, yidoga ko iby'iwabo byononekaye. Mugabo ukukurira kwiwe yagufatikanije no gusenga. Yesu ashimwe cyane. Yagufatikanije no kugira iki? No gusenga. Aha hari ubwenge. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mbega wewe iyo uri mu bikomeye, iyo uri kurabona uri mu ntambara, mbega uraganya gusa? Haleluya. Ariko icyo dukeneye ni ukwinginga Imana, ni uguhamagara Imana. Haleluya. Kuko yaravuze ngo niwandondera ukampamagara, ngo ku munsi w'amagorwa yawe nzokumva ndakugire nte, ndagutabara. Yesu adufashe cyane. Uyu Nehemiya atumvise inkuru ntiyaciye yihutira ngo ajye kubwira umwami ati nukuri tubabarire, raba naho mwadutwaye mbiri, basi tugirira imbabazi, utwemerere tugende twubake igisagara cy'iwacu. Oya, ntiyagiye gutega amaboko umuntu, mugabo yahisemo kuririra Imana, arabwira Imana, arayihamagara. Yesu ashimwe cyane. Dusomye tubananije
ku murongo wa 5 havuga ngo ndavuga nti ndakwinginze ewe Uhoraho Mana nyenijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza n'inyonga zawe witegereze, kugira ngo wumve ugusenga kwanje jewe umusavyi wawe sengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mwijoro, mwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli. Natura ibyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko, mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Imana ishimwe. Ku murongo w'11 havuga ngo bwirukiro ndakwinginze, tega ugutwi wumve ugusenga kwanje jewe umusavyi wawe, wumve n'ugusenga kw'abasavyi bawe bakunda kubaha izina ryawe. Untabare jewe umusavyi wawe, umpe kugira amahirwe uyu munsi no guhangazwa n'uwo muntu nsavye, kuko nari nsanzwe ndi umukevyi mpereza umwami igiturire. Uyu muntu Nehemiya uku gusenga kwiwe, haleluya, noneho kuba mu bwenge. Uwa Mungu ugira kabiri dutanguye umwaka itariki 9 twigishijwe ku majambo y'Imana avuga ku kwihana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo intango y'ubwenge nukubahura, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu Nehemiya uku gusenga kwiwe, noneho ibyago byabaye i Yerusalemu ntiyarondeye kubishira ku bandi, cyangwa ntiyarondeye kubigira nk'aho umenga Imana yarabahohoteye. Mugabo yabanje kwemera akabi bakoze, arabanza aravuga ngo Mana ntiwatuhoye ubusa, ntitwagize ubusa, mu by'ukuri twaracumuye, turafise ibyaha. Haleluya. Maze noneho yinginga Imana kugira ngo ibanze bakureke igicumuro cyabo. Yesu ashimwe cyane. Wa munsi pastor yatugishije mu majambo yatubwiye, yavuze ngo nimwihane ibyaha byanyu kugira ngo ibihe by'impemburo bibone kubashika ko bivuye mu nyonga z'Imana. Nagenda kubwire ngo ubu bwenge turiko turasaba, ubu bwenge turiko turarondera kuko tugirira neza. Imana ishimwe cyane. Icyambere biradusaba kubanza kwihana. Uyu muntu Nehemiya yari karondera kugira ngo Yerusalemu isubire kubaho. Yari kasenga ababajwe n'ingene hameze ubu, avuga ngo esi cyoma tugasubira kuronka amahirwe gusubira kuba. Mugabo agira ubwenge bwo gusenga, asenga mu bwenge bwo kubanza kwihana icyaha. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri yashizeko ku murongo w'11 none haravuga ngo ndi disponible. Uraze hari igihe dusenga kugira ngo ibintu byikore, hari igihe dusenga sinzi ko tuba dushaka ko Imana irungika abamarayika baze kubikora. Haleluya. Mana ndakwinginze aba bantu bo mu muryango wanje bakitswe. Mugabo ntushake ko ugira inambuko yo kuvuga ngo ngira noneho ndangure kubashingira intara, ngira noneho ndangure kurondera akaryo kubabwira ubutumwa bwiza, ukarondera ko ibintu bihinduka ku kazi. Mugabo ntuwemere ko uba igikoresho cy'ingene Imana igukoresha kugira ngo ibintu bihinduke. Nehemiya wewe yavuze ngo ahubwo Mana ndiyemeje kugenda, ndiyemeje kuja kubaka Yerusalemu. Icyo ndagusavye umpe ikiganza cyiza kugira ngo ubu muntu nsavye andekure, amuruhusha, amikonje. Haleluya. Noneho asaba Imana kugira ngo Imana imuhe ikiganza cyiza imbere y'umwami yakorera. Kandi niko byamugendeye. Hano mu gice cya 2 ku murongo wa 1 gushika ku wa 4 havuga ngo nuko mu mwaka ugira 20 umwami Aritezerusi ari ku ngoma mu kwezi kw'Nisani, umunsi uri izina vino yari iteretse
imbere y'umwami maze ndayabira ndayimuhereza kandi sinari bwagire umubabaro ndi imbere yiwe. Nuko umwami arambaza wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye. Ivyo ntibiterwa n'ikindi atari umubabaro wo mu mutima. Ndaheza ngira ubwoba bwinshi ndamwishyura nti mwami yaguhora ku ngoma, mbega nobura kwiraburanirwa igisagara c'abasogokuruza aho bahambwe cyarabaye amatongo kandi amarembo yacu yarahiye? Nuko umwami arambaza ati none ugomba iki? Haleluya. None ugomba iki? Ncasenga Imana nyenijuru. Imana ishimwe cyane. Kimwe navuga cyo kutarondera yuko atagiye gutakambira umwami, yari umwishikira, murabyumva turi kumwe. Yari umuntu ashobora kubona mu gihe umwami vino yamushitse ari dansezeta atanguye nyene kuryoherwa. Abazinyi urazi ko bavuga ngo bazinyo kugira ngo baryoherwe, agatangura kwemera n'ivyo adafise. Yari gushobora kuja kumutega, noneho akaba kamaze kumushika, hama akamubwira ngo mwami dufashe rero uturekure tuje kubaka igisagara cyacu. Mugabo suko yabikoze, yabanje kuguhera kugusenga, hama asaba Imana ko Imana imuha ikiganza cyiza. Imana ishimwe cyane. Noneho ngibi birikoze ngo ntiyari bwanamwereke, ntiyari bwanerekane umubabaro afise, maze umwami arahishurirwa. Haleluya. Maze umwami arahishurirwa, aramubaza ngo Nehemiya, ndabona urafise umubabaro kandi ndazi kutagwaye, none ufise umubabaro nyaki uvuye kuki? Murumva umwami wenyene niwe yuguruye ibiganiro, umwami wenyene niwe amwugururiye akayira. Haleluya. Nagenda kubwira ngo niwasenga ugasengera abo ugomba kubwira ubutumwa bwiza, ugasengera abo ukwiye gushingira intahe. Haleluya. Nagenda kubwire ngo iyi Mana izogucira inzira yonyene. Abo watinya, abo utabona ingene wobubahuka, haleluya, bazokubahura bonyene. Haleluya. Kugira ngo ushobore kugirane kuvuga icyari ku mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Ububwenge turabukeneye. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Maze noneho amaze kumubwira ati uragomba none iki? Urumva ko yarahejeje kugira iki? Kumwugururira imiryango. Nehemiya ataravuga ati okay, havuze ngo ncasenga Imana nyenijuru, ari imbere y'umwami. Mugabo atafata akanya nyene gato ko gusenga ati Imana urabikoze. Haleluya. Ataramubwira ati nyagora ku ngoma, ninagire ngo ubuntu nkagira ubutoni imbere yawe. Icambere imiketi unyemere kumpaye ikonje. Icakabiri imicate kizokwemeza abami bamugaba batwara ziriya ntara, ninashika bazobone ko ntaje mu izina ryanje we Nehemiya, mugabo konje mu izina ryawe we umwami w'abami. Icyagatatu umenye icete nzoha abajeje ibintu byawe, kugira ngo nitwakenera ibikoresho tugakenera ibiti, izo tuzokenera byose bazobikura mu bubiko bwawe. Haleluya. Maze noneho umwami aramubwira ngo genda bibe gutyo nyene. Imana ishimwe cyane rwose. Nagenda kubwire ngo ububwenge buraducira inzira di, ububwenge buraduha ibyo dukeneye byose, ububwenge buraduha amajambo dukwiye gukoresha, ububwenge buradushikana aho tutari gushika. Haleluya. Ububwenge turabukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Noneho Nehemiya amaze gushika i Yerusalemu, mu gice cya kabiri umurongo w'11 gushika ku 15, Nehemiya ngo ashika rero mu gisagara. Ntiyaheruka, yari akeneye kubanza kumenya nibiki mbega byononekana, nibiki bikwiye gusubirwamo, mbega abakozi abantu bakenewe kugira ngo tuhakore bangana iki. Hanyuma nk'umu engineer mwiza
abanza kugira inventaire des besoins. Ngo ijoro yashitsemo yabanje kugendura icyo gisagara ariko ku ifarasi yiwe agendura icyo gisagara, kandi umwami yari yamuhaye n'abasoda bo kumurinda. Agendura icyo gisagara araba ahabomotse, ahahombaguritse, araba amarembo yose akeneye gusubirwamo, araba amazu yose akeneye gusubira kubakwa, hose arahagendura iryo joro gushika hamaze, maze ngo arasubira kuryama. Haleluya. Bukeye yari yamaze kugira plan, yari yamaze kugira integuro y'ibikenewe byose kugira ngo aho hantu hubakwe. Haleluya. Maze noneho ngo akoranya abakuru bari bagisigaye batwara abantu, maze noneho abagira exhortation kuvuga ngo nimubone ingene dusigaye turi akamenyo mu mahanga kukikunda, nimuhaguruke. Haleluya. Kandi kubera ko yari ko faveur n'Imana, ba bantu atakintu na kimwe bari bwigere biyumvira, batari bwaronke courage y'ingene basubira kubaka igisagara, bose ngo bavugira rimwe bati nivyo, nimuze duhaguruke twubake. Haleluya. Maze noneho ngo batangura kubaka. Nehemiya nk'umubakisha mukuru, bamwe abaha amabanga, bamwe bakubaka kuri iri rembo, abandi bakubaka kuri izi nkuta, abandi bakubaka ku yandi marembo, abubaka amazu bakayubaka. Imana ishimwe cyane. Maze noneho ngo barubaka, barakomeza. Imana ishimwe cyane. Mu nyuma abansi babo baranahaguruka, baravyura ishari, bahaguruka kugira ngo bagirene babagwanye. Imana ishimwe cyane. Nehemiya nk'umunyabwenge aravuga ngo nitwakomeza kubaka gusa, aba bantu bazoza baduteshe, aba basi bacu bazoza baduteshe. Maze icyo yaciye akora, noneho ashiramwo n'abasirikare. Sinzi ko yaciye abigisha ku kanya, sinzi ko yaciye abagirisha formation, sinzi ibigwanisho iyo byaciye biva, mugabo ngo yaciye ashiraho abantu bo gucungera hariko harubakwa, kugira ngo basi babo nibaza baheze babahangare babagwanye. Imana ishimwe cyane. Mbere ngo n'abariko barubaka babonye bakomeje gusugerezwa, Nehemiya abwira abariko barubaka ati ukuboko kumwe kuduza itafari, ukundi kuboko gufise inkota mu kuboko mukundi. Yesu adufashe cyane. Ubu bwenge bwa Nehemiya bwatumye igisagara cyari cyarahebwe, igisagara cyari cyarabaye imisaka. Muri iki gihugu, muri iki gisagara, abaherezi ntibari bagishikana amashikanwa, abaherezi ntibari bagitanga ibimazi, abantu baho ntibari bagisenga. Mugabo kubw'igikorwa cya Nehemiya, haleluya, noneho haleluya, ibicaniro birubakwa, abaherezi barasubira ku gikorwa cyabo. Imana ishimwe. Noneho asubira gushyiraho abaganza abantu. Imana ishimwe cyane. Ubutware burasubira burabahetame mu gihugu. Imana ihabwa icyubahiro kubw'umuntu yitwa Nehemiya. Yesu ashimwe. Nagira ndangize rero ndakugira, uko mbona ibintu bimeze, uko ubona ibintu byifashe, urashobora gukoreshwa n'Imana ibintu bigahinduka. Yesu ashimwe cyane. Ntiwigaye, ntiwisuzugure. Yesu yavuze ngo nimugire ubwoba busho butomwe, kuko so aranezerwa arahimbagwa no kubaho ubwami. Nagira ndakubwire ngo haguruka